perezida kunyagara kanya nukuri na mwari kuma delegation special kugira mbalize abene gihugu nagira mpere ku gitoro nagira amazina ko umushikiranganje wa mbere kuri yoba arashika hajya kuri marché central kuri parking abanze arabe abantu batonze barindiriye amamodoka aho izuba ribakira bamakikorera amasakame abandi amasakado abandi bakikoreza portefeuille hama y'imvura iguye abantu bagasanzara n'uwarari imbere ku murongo. Mushingamateka Pamphile asanzwe avugira ibintu byinshi cyane mu nama nshingamateka kuri ubu ngubu ikibazo cy'igitoronga mu gihugu cy'u Burundi cabandanije gutera ibyago bikomeye cyane mu nama nshingamateka. Ni nyuma yuko tubabwiye yuko hari umushingamateka yitwa Shabani Nimubona yatowe. Uwo nguwo bivugwa yuko afitanye ubushuti bukomeye cyane na Reveriyano Ndikuriyo munyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho umushingamateka avuga ivy'igitoro ko muri kino gihe abanyagihugu babaye cyane kandi barira atawubahoza ku bijanye n'igitoro cabaye ndanse. Ubwo bafungwa General Arengiyome Bunyoni havuzwe yuko ariwe yahora atuma igitoro kitaboneka. Kuri ubu ngubu General Arengiyome Bunyoni yarapfunzwe, ariko n'ubundi ikibazo cy'igitoro cabandanije kuba umuzi wibuye. Bamwe n'abandi babona yuko nubwo Neva yoba yarapfunze General Arengiyome Bunyoni, ariko abafise uruhara mu ibura ry'igitoro atari Bunyoni wenyine, kuko n'igihe apfungiwe nyine ibintu byabandanije kuyangara. Muri kano kanya turaza kurabira hamwe makuru yihuta cyane ariko aragarukwa ko mu birabana n'igitoro ndetse n'intambara ikomeye cyane cyajeje guteza mu bategetsi b'u Burundi, aho bamwe n'abandi babona yuko uyu mushingamateka Shabani Nimubona ngo inama nshingamateka yakagombye kumukura ko ubudahangarwa. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye wavuga yuko babanza kubiha igihe, maze Ndayishimiye ubwiwe akabanza agakora iperereza rihambaye kugira ngo hamenyekane ukugene Shabani Nimubona yoba yarasanzwe yinjiza igitoro cy'amagendo ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane bari basanzwe bafatanya. Mu minsi iheze niho twabahaye inkuru ivuga ibijanye n'abapolisi 100 bungurujwe bakurwaho bakorera bakajanwa gukorerwa ahandi inyuma y'ibihangange 4 mu gipolisi vyapfunzwe biriko bizira urudandazwa rwa magendo harimwo n'amakorota byajyanaga mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda, naho nyine bakanaranguriraho n'ibindi bicuruzwa vya magendo harimwo inzoga za mitsingi ndetse na skoro bakuraga mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Ni mu gihe hagize igihe imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda yugawe. Ku ruhande rw'u Burundi akaba ari rwo rwatanguye rwugara iyo mipaka, hakaba hagize igihe iyo mipaka itarugururwa, nubwo hari hatanzwe amakuru yuko mu gihe umupaka wa Uvira uhuza Uvira na Burundi wapfungurwa ko n'u Rwanda ruzaca Burundi ruzaca rupfungura umupaka uhuza Burundi ndetse n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda. Ariko kuri ubu ngubu uhuza Burundi na Uvira wo warapfunguwe, arasigaye kumenya nimba koko n'u Rwanda rwoba rugiye gukora ibishoboka kugira ngo umupaka uhuza Burundi n'u Rwanda upfungurwe. Muri kano kanya rero ku bijanye n'igitoro turaza kubabwira ibijanye n'intambara ikomeye cyane iriko iravugwa mu bihangange vya CNDD FDD ku bijanye n'igitoro. Mbere yuko tubigaruka ko vyose, reka tubanze tumvirize ivyo Ndayishimiye abandanya kuvuga ku bategetsi abona yuko ari bo babaye intambamye yuko igitoro kiboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Katubanze twumvirize Perezida Evariste Ndayishimiye ico abivuga ko tuzi kuza tugaruke tubabwire n'ibindi byinshi biriko biravuga cyane. Iyi gesto y'igitoro je ndabwire neza abahinga bazi kubiharura, bakubwira yuko igitoro twinjije kuva mu kwezi kwa11 ubu twaba dufise reserve y'amezi 4 aza. Kiri hehe? Jewe ndagenda baranyeretse kuko si Burundi bwa mbere bugize ingorane mwene izo gesto y'igitoro. Jewe ndemera ndirya ndimara kugira ntihagire umenya ko ndiko ndakoresha digitalization ya gesto y'igitoro. Ndirya ndimara ndayishira ngaha. N'ubu rero igitoro rero nuko
candigira mu bindi bikorwa ngo ndahejeje bashagwa ndatsinze ruraye. Reka ahubwo wamenga ni hamwe uvuze uti ubu rero ndabahaye inzira y'ubusuma. Perezida Evariste Ndayishimiye agaruka ku basuma baba batuma igitoro kitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje yuko yahejeje kumenya abo basuma kuri ubu ngubu ko igisigaye ari ukubafata maze akamenya nabo bari basanzwe bakorana. Ikibazo cy'igitoro twibutse yuko cabandanije kubura cane kuvaho General Ngiyome Bunyoni apfungiwe mu vyo yagirizwa harimwo n'igitoro, ariko kuri ubu ngubu Bunyoni agize igihe kinini cane apfunzwe, ariko igitoro cabandanije kuba ndanse nga mu gihugu c'u Burundi, aho umwe n'abandi babona yuko abo bategetsi babuza igitoro kuza nga mu gihugu c'u Burundi batarahera n'ubu ngubu muri leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye barimwo. Ikibazo cy'igitoro mu Burundi ntigihangayikishije gusa kandi ibigendeshwa gusa, aho twavuganye n'umwe mu basanzwe bakora umwuga w'uburovyi yagize ati ikibazo cy'igitoro gihindura isura uko bukeye uko bwije. Hari igihe ukina amanyanga ukakironka ariko kikaba kizimbye cane, kuko bene kugitanga nabo basigura ko basa n'abiyahura, kuko abajejwe umutekano bagifashe ngo bica bagufata bakagupfunga, dosiye ikaba nini cane. Yongera ati tukironka kizimbye cane, ariko abenshi mu bo dusangiye umwuga baratinya kukigura kuko kiba gihenze. Yarangije avuga ko ubwato bushobora no kumara indwi zibiri canke zirenga budakoze kubera kubura igitoro. Yagiriye ko asaba ababijejwe ko bogira ico bakoze mu maguru masha, cane cane ko ibura ry'igitoro ari ryo ryatumye ibintu bizimba nga mu gihugu c'u Burundi, aho yavuze yuko mu gihe hatagira igikozwe iki kibazo kiveko ibintu bishobora guca biyangara. Tubutse rero ngo abashaka gukura ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye baba bagira ngo bitwaje ikibazo k'igitoro, kuko Ndayishimiye yagize imyaka irenga 5 harongoye igihugu c'u Burundi, ariko nanone akaba yarananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi harimwo n'ibura ry'igitoro, aho Ndayishimiye ngo yahejeje kumenya yuko hari bamwe mu bategetsi babuza igitoro kuza kugira ngo babone ukugene abanyagihugu babona yuko vyamunaniye maze baje mu mabarabara bamwiyamirize. Ariko kuri ubu ngubu rero Ndayishimiye nawe nyine ararikanuye, ariteze yuko abo bantu bahari kandi ari gushaka kugira ico abakorako mu gihe ca vuba. Amakuru dufise nuko Ndayishimiye kuri ubu ngubu dosiye y'igitoro yahejeje kwinjiramwo, kuko yavuze yuko nyine yasaye n'ujya mu bindi asanga ibintu vyarayangaye. Kuri ubu ngubu kuva amaritiro 198 yafatanywa umushingamateka Shabani Nimubona, ikibazo k'igitoro ndetse n'intambara y'igitoro yaciye izamuka, kuko bamwe n'abandi baboneye yuko ngo Shabani Nimubona kubera ko ngo azinanye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo, ngo Shabani Nimubona arafise inguvu zikomeye cane ku buryo Ndayishimiye adashobora kumukomakoma mu gihe yafatanywe amaritiro n'amaritiro y'igitoro. Ndayishimiye yoba yarategetse inama nshingamateka kugira ico ikoze kugira ngo bige kuri iyo dosiye y'umushingamateka Shabani Nimubona, ariko nanone ngo bamwe mu bashingamateka bakaba baratinye gukora kuri iyo dosiye bivanye nuko Reveriyano Ndikuriyo yama yateye ubwoba. Burya urwego rurongowe na Mutama Giras Daniel Ndabirabe rwarerekanye urya mushingamateka adandaza fraude magendo y'ibitoro agume avyagira muri irya ntebe mu kigobe ataco akozweko. Igihugu cacu umugani wa Perezida Neva hasigaye ko bacimbira imva ku mpanda. Igihugu kigengwa no kudahana, ni ngombwa kigwizwe imisega myinshi. Kuri ubu ngubu bamwe mu bashinga amateka bari kwibaza ukugene ibi byose bigiye kugenda mu gihe Ndayishimiye
Yama yavuze yuko yamenye ko hari abategetsi bariko baraca ku biti no ku mabuye mu kugira ngo bereke abarundi ko Ndayishimiye yananiwe maze bafate ibintu mu minwe maze bamutembagaze ku butegetsi. Kuri ubu ngubu abariko baravugwa harimwo bamwe mu bihangange bikomeye cyane mu bicocero by'umugambwe CNDD FDD, haravugwamwo abategetsi bakomeye mu biro by'umukuru w'igihugu, haravugwa mu nama nkenguzamateka ko barimwo. Aho Ndayishimiye yavuze yuko abizi neza yuko hari abategetsi 100 baba bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bikure ko Perezida Evariste Ndayishimiye babicishije mu kuburisha bimwe mu vyankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no kubangamira imigambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Aho kuri ubu ngubu intambara yasubiye kwaduka ni mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2027, amatora umugambwe CNDD FDD wajeje ngo kuvuga yuko bigoye ko bahitamwo ngo Ndayishimiye kugira ngo asubire kurongora igihugu c'u Burundi, ngo nabo bamuhitamwo ngo ntagateze kumara igihe kinini cyane arongoye icyo kiringo. Reveriyano Ndikuriyo ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo ari we azahabwa amahirwe n'umugambwe CNDD FDD kugira ngo abe ari we aba umukandida asimbura Perezida Evariste Ndayishimiye mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ariko kuri ubu ngubu inyinyurana rikaba rigeze ku murindi uhambaye. Ndayishimiye ndetse n'abamushigikiye bakaba ariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bagire ico bakoze bikure ko uwo mutegetsi ariko arabarwaniriza mu butegetsi. Twarababwiye impande zihanganye uwo kwa Reveriyano Ndikuriyo bavugwa yuko ari bene Samuragwa, abandi akaba ari abo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abo kwa Ndayishimiye nyine bo bavugwa yuko ari ba Samuragwa. Uruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo akaba ari abagendera mu iragi. Ndayishimiye akaba yararahiye akarengwa yuko adateze kugendera amakanda y'umisi Pierre Nkurunziza yasubiriye. Kuri ubu ngubu abo bo kwa Reveriyano Ndikuriyo bakavuga yuko Ndayishimiye yoba yarabakuriye amaboko ku masahani kabuza gukora ivyo bahora bakora mu gihe igihugu cyari kirongowe n'umisi Pierre Nkurunziza. Aho kuri ubu ngubu intambara ibandanije gukomera cyane. Tugarutse rero ku bakora urudandazwa rutemeye rw'igitoro ndetse n'inzahabu, twabutsa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yifatiye iki kibazo mu minwe maze akaba yarashize ko abakozi biwe biperereza kugira ngo barondere abo bose baba bafigira uruhare muri ivyo byose kugira ngo babone uko bamutembagaza ku butegetsi maze abafate abapfunga abandi bakure mu mabanga. Aho kuri ubu ngubu dosiye ya Shabani nimubona ariyo yasaye nkaho ivyukije ivyo byose. Bamwe mu bategetsi bakaba bariko barafatwa umwanya ku mwanya kandi bamwe bakaba bari mu busho bw'iperereza ariko haronderwa amakuru kugira ngo Ndayishimiye afate ingingo ruhasha. Abashigikiye Ndayishimiye bavuga yuko agomba gukubura agaheza kuko atabikoze gutya ngo abantu 100 bikure ko ibintu bishobora guca biyangara. Makuru dufise nuko ku kirimba c'umukuru w'igihugu muri ntare Rushatsi ibintu bitoroshe mu gihe Ndayishimiye nawe nyine agira ngo akubure. Hari abo yavuze yuko bariko barakorera abami babiri. Amakuru adushikira ava amasoko yacu y'ibanga avuga yuko Ndayishimiye yoba yarahejeje kumenya abo bose bicishijwe mu iperereza ryiwe. Kuri ubu ngubu umwanya n'umwanya mukaba mwumva ibara riguye kuko nyine hagize iminsi yarafatwa ibihanganye bikomeye cyane mu gipolisi c'u Burundi. Ngo mwitegure ko impinduka zigiye kubandanya nkuko masoko yacu abandanya kubivuga. Banywanyi bacu kandi ngo duciye dusoze ibyo rigeze ko byariko biragarukwa ko cane. Turakengurutse kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Mu kandi kanya turabwira ibindi bishasha bizabigeze. Kibe byiza kuri mwese nivyo ndabifurije.